Reka subire ndabaha ikaze mwese nshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri isheni ya Nyimwe Rudende ya Isange TV. Isheni ibashikiriza mukuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakora amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabaha ikaze rero mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba, hakaba ari amakuru naje cyane haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Honorable Agathon Rwasa ati uyu munsi ubuvuzi bitagenda neza ngo muraraba urya akoreshwa n'abakoroni kandi biramenyerewe. Ivyo akaba yarabishikirije kuri uyu wa 13 Myonyo y'umwaka aho yari ahejeje gushikiza intahe y'ivyabaye muri Ntega na Marangara mu mwaka wa 1988. Naho mu Burundi umugwi CNIDH urashima ingingo ya sentare nkuru y'igihugu mu Rumonge. Naho ubutare bumaze gushorwa mu Bushinwa bufise agaciro k'imiliyoni zirenga 6 z'amadolari y'abanyamerika. Aya nandi makuru yose turaza kubashikiriza ku buryo bw'idonido. Naho ngo gukoresha ubuhinga bwa none mu bisata vya leta ngo si igikorwa cyo guhitamwo canke kureka, ni itegeko. Ivyo ikaba byashikirijwe n'umushikiranganje w'ikigega ca leta n'itunga rifatiye ku buhinga bwa none Ministre de Finance et Économique Numérique Alain Ndikumana mu ruganda rwo guhanahana ivyiyumviro rwateguwe n'ubwo ubushikiranganje kuri uno wa 14 Munyonyo y'umwaka i Bujumbura. Aya nandi makuru yose rero ni mukanya ku buryo bw'idonido. Reka ku buryo bw'idonido duhere amakuru yacu kubiriko biravuga ko Honorable Agathon Rwasa avuga ko uyu munsi nguvuze bitagenda neza, bavuga ngo muraraba urya akoreshwa n'abakoroni kandi ngo biramenyerewe. Ivyo akaba yabishikirije kuri uyu wa 13 Munyonyo y'umwaka aho yarahereje gushikiriza intahe byabaye muri Ntega na Marangara mu mwaka wa 1988. Honorable Agathon Rwasa avuga ko igihe cose mu mugwi hari ico gusumbasumbanya abantu iyo ngo byinjiyemwo abakoresha abantu ku nyungu zabo bica biba bibi cane. Nayo rero ngo iyo ugira gutya ukumva ngo hari abanyuruzwa ibiziga bitorwa. Agathon Rwasa avuga ko ivyo bidatuma imitima y'abarundi itekana, aho ndetse yagize ati hariho amajambo intwaro zama zakoresheje kugira ngo zikoreshe umugwi w'abantu ku nyungu zazo kugira ngo kandi zibankishe uwundi mugwi. Mu ntahe yiwe Agathon Rwasa yavuze ko abapfuye ikiremba bishwe ndetse n'abasirikare baba bafise intonde zabo barondera. Aho ndetse yaratanze akarero kubatwara abajandarume yasanze aho ngo abatware bariko bashikiriza ijambo ryo kuremesha, aho ngo yamenyesheje abari aho ko bagiye guturira Marangara nayo indege zibiri za kajugujugu nizo ngo zazananye amaja mu Kirundo zihereza umusozi wa Nyamugari zica zitangura kurasa ibirwati bitangura gushubwo nyene. Arabye kahise Agathon Rwasa ashikiriza ko ibyabaye muri Ntega na Marangara ari inkurikizi y'ukurenganya kwakorwa n'abatwara, nayo abagwa mu mporero ni abanyagihugu bato bato baba atanico bazi. Aho rero asozereye yibutsa ko ata muntu yanka igihugu ciwe, ariko ngo n'umwana arashobora kuba ikigaba imbere y'umubyeyi ariko agomba kunda nyina wiwe naho bimushikira. Naho mu Burundi ho umugwi CNIDH urashima ingingo ya sentare nkuru y'igihugu mu Rumonge. Umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu mu Burundi CNIDH urashimira sentare nkuru y'igihugu mu Rumonge yakubise intahe mu gahanga abapolisi babiri bagirizwa gukubita umunyagihugu bimuviramo gupfa.
Musenyeri Martin Blaise Nyaboho arongoye uwo mugwi avuga ko bakiranye umubabaro ihohoterwa ryakorewe uwo munyagihugu, akamenyesha ko bamaze kuvyumva bahashitse bagakora amatohoza ndetse basaba ko urubanza rwoca rucibwa ikibiriraho. Musenyeri Nyaboho arahoza umuryango wabuze agasaba abantu guterera ko ubuzima bw'umuntu ari gutegera ubuzima bw'umuntu ari katihabwa ngo butegerezwe gukingirwa, ndetse ngo n'agateka kazina muntu kubahirizwa mu bihe byose na hose. Uwurongoye umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu akaba ahamagarira indongozi mu nzego z'umutekano kwama bumvisha aho barongoye ko agateka kazina muntu mu buzima bw'umuntu bitegerezwa gukingirwa bikubahirizwa, ibyo bakora byose bakisunga amategeko abagenga. Ku muhingamo kuri uyu wa kane sentare nkuru y'igihugu mu Rumonge ikaba yaciriye urubanza abo bapolisi babiri bagirizwa icaha co gukubita umuntu n'impaka bikamuviramo urupfu. Umwe muri abo baburanye ahakana icaha aca acirirwa umunyororo w'imyaka 20, uyundi uburanye yemera icaha aca acirirwa umunyororo w'imyaka 10, bose bagatanga kandi indishi y'akababaro y'amafaranga angana n'imiliyoni 40 agahabwa umuryango wabuze awabo. Naho mu yandi makuru, ubutare bushorwa mu Bushinwa bufise agaciro k'imiliyoni zirenga 6 z'amadolari y'abanyamerika. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yabivugiye mu kiganiro n'abamenyeshamakuru kuri uyu wa gatanu. Yari ahejeje kurungika amatoni 390 y'ubutare bwa amethyste, akababuye kawuyenge, titane ndetse na beryllium. Umukuru w'igihugu c'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye batazira Neva akaba yamenyesheje ko amafaranga atarashika, yizeza abarundi ko mu minsi iza azoba yashitse. Hagati aho kandi yashikirije ko mu bibanza site 267 vyatowemwo ubwo butare 27 buriko urimbwa mu bishika 247 ku bijanye n'inzahabu, avuga ko kubizana ku bibanza 119 zirimwo hamaze kwimbwa uburenga gato itoni. Perezida Evariste Ndayishimiye kandi yatunze agatoki amwe mu makoperative yemeza ko babonye ko abahenda. Tumwe mu turorero yatanze ni ibibanza 22 bababwira ko atana kimwe ngo batoye kandi ngo bo babona biriyo, bamwe ndetse n'ibibanza 20 ngo batazi nuko bokora. Abona ko hamwe bamara kubitunganya ngo neza umusaruro uzoba munini cane. Ibyo rero akaba yabishikirije ubwo nyene yarimo aratangaza bijanye n'ubutare bwabonetse. Naho mu yandi makuru kandi hari ibiyago bikomeye cane umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagiranye n'ishirahamwe Focode rirongowe na Pacifique Nininahazwe, ndetse hari ibibazo bitandukanye bamubajije ndetse abasha gutanga inyishu zavyo nk'uko amakuru twahawe n'amasoko yacu n'ubundi abitomora ndetse anabishikiriza. Ngo rero nimureke tubandanirize n'ubundi n'amakuru yacu no mu bindi bisata bitandukanye, na cane ko biriko biravugwa mu Burundi. Mu Burundi bihagaze bite? Ese bimeze bite? Amakuru dufise ahagaze ate? Reka turabire hamwe biriko birahavugwa nabyo tubandanye tubibashikiriza. Ibindi bihugu ko bizoza kudusaba ideni mu misi iza, none nka mikri y'Imusongati ingana n'imiliyaridi
ni imiliyaridi 208 z'amadolari y'abanyamerika twoyakoresha mu mwaka umwe tukayamara. Ni inzahabu ndabiravye tuzosanga dufise nk'imiliyaridi zirenga 1000. Ivyo ni bimwe mu vyo mwishuwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ku bibazo yabajijwe co kumenya nimba ngo bizoshika aho amahera ava mu butare ashobora gukwira ayo Uburundi bukoresha ku mwaka. Ari kuri uyu wa 14 Munyonyo umwaka ku kirimba Ikiriri igihe hasozerwa umugambi w'imisi 100 wo kuraba ubutunzi buri mu Burundi na cane mu gisata c'ubutare. Evariste Ndayishimiye yagize ati aho abarundi twese nitwaja ku kivi tuzoronka amahera tuja kubika mu mabanki natwe tuje turafasha ibindi bihugu. None dufise nk'imiliyaridi nka 50 z'amadolari y'abanyamerika turiko dukora imigambi hanyuma tukagenda tugashira mw'ibanki ibindi ibihugu bikaza gusaba ideni. Erega Burundi nabwo tuzobafasha. Amera nk'utanga akarorero Evariste Ndayishimiye agira ati ubu twovuga ko ari imponjo. Burya ubu nti nka kurya igiye guhonja uvuga uti burya wumvirije urwarwa urabona ruzoryoha. Uriko urumviriza nk'umutobe harya uhejeje kugana uti wumva ruzoryoha? Ati ego numva ruzoryoha, ruzoba isongo. Natwe rero iyi mponjo twebwe tubonye busoga ni ukuvuga ko mu minsi iza ibintu bizoba bimeze neza cane. Iyumvire none nka mikri y'Imusongati ingana n'imiliyaridi 208 z'amadolari y'abanyamerika mwumva mwoyakoresha mu mwaka umwe tukayamara. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yongeye ati mu minsi muzomenya agaciro k'ivyo dufise muzosanga nk'inzahabu ziri nko ku mamiliyaridi yarenga 1000 uko ndabibona. Ibibanza 119 birimwo inzahabu nyinshi cane kuko tunaravye turabona mw'ivu ry'u Burundi harimwo inzahabu nyinshi cane dushaka ko twebwe tuzosigara tutagisaba hanze amahera dukoresha mu gihugu cacu. Ibi rero bikaba ari bimwe mu byashikirijwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ubwo yariko araganira n'ibimenyesha amakuru bitandukanye ngaha mu Burundi. Reka rero tubashimire mwese mwariko muradukurikira muri mu bice bitandukanye bigize igihugu cacu c'u Burundi, abari mu ntara zitandukanye uko ari 5, intara ya Bujumbura, Butanyerera, Burunga, Gitega ndetse n'intara zose uko ari 5 nyene nabaje kudondora mwese. Reka mbashimire kuba mwari kumwe natwe, ndeka kandi dushimire badukurikiraga bari mu bucimbiri butandukanye, amazona atandukanye, imitumba bitandukanye bigize Uburundi. Mwese turabashimiye. Abariko badukurikira bari mu bihugu bibanyi twavuga nk'abari mu Rwanda, dushimire abari mu ntara y'uburaruko bw'u Rwanda, abari mu ntara y'ubumanuko, abari mu ntara y'uburengero n'ubuseruko, tutibagiye ndetse n'abari mu mugwa mukuru wa politike i Kigali. Mwese tubashimire kuba mwari kumwe natwe. Reka kandi dushimire abariko badukurikira bari mu makungu ya kure, twavuga nka ndetse n'abari mu bihugu bibanyi nko muri Congo, abari muri Tanzania, abari muri Kenya, Zambia, Zimbabwe, Afurika y'Epfo no mu Uganda n'ahandi hatandukanye mudukurikira muherereye. Mwese tubashimire kuba mwariko murakurikira amakuru n'ibiganiro turiko turabashikiriza. Reka dushimire abariko badukurikira bari mu makungu ya kure, abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mwese ndabashimiye. Abari mu Buraya hirya no hino hatandukanye, reka mbashimire kuba mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro turiko tubashikiriza kuri iyi saha. Dusozere ngaha, tuza gusubira mu makuru n'ubundi araza kubagiza uko kuri ino mboneshakure yanyu mukunda cane muri Daniel Isange TV, cari bashikiriza amakuru n'ibiganiro babigezweho kandi bavyakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi.